hatunganye, ko twokuninaza tukagukengurukira iminsi yose na hose. Wewe Mukama muvyeyi mweranda, Mana mushobora vyose kandi wamaho, muri mutima mweranda umwana wawe w'ikinege, wamugize umusaserdoti w'isezerano rishasha kandi rizokwamaho. Warashinze kandi ryateka ryagatangaza yuko ubusaserdoti bwiwe bwozigamwa muri ekleziya. Niwashariza igihugu yitoreye mu kugitera iteka ry'ubwami n'ubusaserdoti, kandi kubera urukundo afitiye bene wabo yitoreye abagaranzurira kiminwe ngo basangire nawe ubutumwa bwiwe bweranda. Kw'izina ryiwe barahereza inkuka y'ubukiriro bw'abantu, bagategurira abana bawe inzimano ya Pasika. Urukundo wabashizemwo rubatuma gukorera igihugu cawe ceranda, bakagishikiriza ijambo ryawe n'amasakramentu y'ubuzima, mu guheba ubuzima bwabo kubwawe no kubwa bene wabo. Bagerageza kwishushanya na Yesu Kristu, kandi bakubera ivyabona mu kwemera no mu rukundo. Nico gituma twiyetse kuba marayika no kuberanda bose, dushaka kugushemeza mu kuvugana akanyamuneza tuti Succedi, et cetera.